Ejo hahise itariki zitandatu z'ukwicumi na rimwe harashizweho umugwi washinzwe guhitamwo ishirahamwe rizotunganya ihiganwa Miss Burundi. Ihiganwa rya nyuma rya Miss Burundi ryatunganijwe ryarangiye mu kwa gatandatu umwaka wa 2023. Ryari ryatunganijwe n'ishirahamwe SS Entreprise. Iryo shirahamwe ryaheruka kumenyesha ko ritanze imihoho kuri ico gikorwa. Mbega none iryo higanwa rigiye kubandanya gute? Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no Musi. Mwiriwe, ni David, nizere ko meze neza. Ubushikiranganje mu byo bujejwe hari mu budandaji bwarashizeho abantu batandatu bajejwe gucagura rimwe mu mashirahamwe atatu yatanze amadosiye ngo atungane iryo higanwa. Abo nabo ni muganga Cynthia Ndwayo bashinze kurongora uwo mugwi. Cynthia yarasanzwe akunda kuba ari mu migwi ijejwe gutanga amanota ku ndatwa ziri mu higanwa Miss Burundi. Harimo kandi Horan Rugero, umuyobozi w'ikinyamakuru Jimbere. Hosiane Irakoze arongoye imbonesha kure ikorera ku mbuga Siren Vibes TV. Blaise Clovis Koriciza batazira hasko amenyerewe mu byo gutunganya ibiteramo. Berti Bumwe amaze guhiganwa muri Miss Burundi. Excellent ni Ubona umumenyereza mu by'inyifato iganisha ku iterambere, coach en développement personnel, hamwe na George Nikiza umuhanuzi mu bushikiranganje bw'ubudandaji. Nkuko tubikesha magazine Jimbere, Jacques Bigirimana umuyobozi mukuru w'igisata c'ubukerarugendo yasavye uwo mugwi guhitamwo ishirahamwe ribishoboye by'ukuri ngo nta kibanza gihari kubafyitirizi. Ikibazo ni hari bishasha two kwitega kw'iryo higanwa rizoza rizanye. Hari umwanditsi wa Yaga yigeze kwandika yiyumvira ku kamaro k'iryo higanwa. Kubwiwe ngo ubiravye neza uzosanga ari gukurikira nk'intama ibiba handi. Ngo mu vy'ukuri mu Burundi hamaze kuba amahiganwa menshi ya Miss Burundi. Mu 2009 bwari bwa mbere, birabandanya buri mwaka gushika mu 2017 aho vyahagarara. Ihiganwa rigaruka mu 2020. Naho hari intambwe nyinshi umwigeme aba Miss Burundi acako kugira togwe, ntaho twumva amategeko y'u Burundi avuga uruhara uwo mwigeme abaje kugira mu iterambere ry'igihugu. Uwo mwanditsi yibaza utubazo ati hari uwo bazi abatowe muri kahise muri mwe nayo mahiganwa iyo bageze bakora iki? Mbega hoho bafise ikibanza kihe mu banyacubahiro mu Burundi? Wa mwanditsi akongera kati nimba ari ibintu byo kuryohera amatwi n'amaso gusa, ubwo ntituzohava dusanga turiko turakinisha iteka ry'umurundi kazi. Ngo nambi nyuma yo gutogwa k'uwo mwigeme biba birangiye, iryo higanwa rifisa kunguka kahe kugira rironke uburenganzira bwo gushimikira ku bwiza n'ubutore bw'umurundi kazi. Yaciye asaba abari mu itunganwa ry'iryo higanwa ngo ntibagarukirize ngaho, ngo nibashikana ahubwo kukwerekana kunguko uzotsindira ico kibanza azohakura. Berekane n'akamaro urugori azokwambikwa ruzogira cane cane kubijanye n'iteka ry'umurundi kazi hamwe no mu iterambere ry'igihugu cose. Yabandanyije avuga ko twari dukwiye kurata abarundi kazi b'incabwenge koko b'inkereutsi bafise ivyo berekana baranguye, baba bagufi canke barebare, bavyibushe canke bonze uko Imana yabaremye. Mbega ko ryari ryasivye uyu mwaka none rigiye gusubira kuba ryo barizanye bishasha? Dutandukira inkuru ngufi. Hirya y'ejo itariki zitanu ukwezi kwa 11 2024 niho gutanga ibitoro biciye ku buhinga bwa none vyatangura icese. Yamara ku ma station nka yose yari afise igitoro, bamwe mu bagendana ivyuma bikenera igitoro bavuga ko ubwo buhinga butoroheje ibintu. Ngo harabaye ibibazo vya connection, application idakora, abibagiye mode pass canke application yikwega. Ngo vyarashobora gutwara hafi minota 30 bakiriko baragerageza ubuhinga. Mwomenya ko muri ubwo buhinga Igitoro Pass uje kunywesha arekuriwe iritiro 60 mu kiringo c'indwi yose. Ikindi nuko gushika ubu ingendeshwa yose itiyandikishije ku buhinga bwa none atagitoro ihabwa. Abarovyi bakorera mu kiyaga Tanganyika basabwa guteganiriza impanuka mu gufata ama assurance, bakongera bagashira n'imparati ku bwato bwabo. Vyashikirijwe na Godelieve Nini Nahazwe arongoye ikigo kijejwe uruja n'uruza mu kiyaga.
hari mu nama yahuje ubwo rwego n'abarovyi kuri uyu wa gatandatu Munyonyo 2024. Bariko barabira hamwe itegeko ryasubiwemwo rishinga amafaranga atozwa ku bikorwa bikorerwa mu mazi. Leonce Niyongabo arongoye igipolisi gikorera mu mazi nawe yibukije abo barovyi gushira imparati ku bwato bwabo, ivyo ngo bizofasha cane gucungera umutekano mu kiyaga. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.